uko hariho abavyeyi bashaka kuma bagaburira abana babo, hariho abavyeyi bashaka kuza gukontorora ubuzima bwo mu nzu z'abana babo. Ibyo bintu Shalom shalom bakunzi ba Hurikana TV, turaramukije mu izina rya Kristo Yesu. Ijwi mwumva ni rya Thierry Rukundo. Muzi abatari bake canke bakeya kubera mbi nyuma ya kamera kenshi. Uyu munsi nagombye kuganira n'umuvyeyi, umwigisha w'ijambo. Twagiye tumuramutse, mumeze neza? Asha nukuri ndashima Imana, nawe ni sawa Gatiye? Cyane meze neza cyane. Ni jewe wa mbere asa neza cyane. Amen amen amen. Amen amen. Dutangura hari abantu bashobora kubabonye ikiganiro bwa mbere batabazi. Nubwo turi kuri Hurikana TV musanzwe ariho umugabo w'ijambo, hari umuntu gwino video ari bwa mbere atabazi. No kumwidondo. Asha kanyene ni dondore mugangira benshi baranzi banyita Semirengo Renilde, nkaba ndumuvuga butumwa, nkaba ndumuvyeyi w'abana 4 n'umugabo ndacamufise abahungu 3 n'umukobwa umwe. Abashima Yesu cyane, ndakunda Yesu gose. Nukuri igitangaza Yesu akora ibitangaza. Uno muvyeyi kunyere mu mubona niko yama atwenga anezerewe. Ngira ningabire Yesu yakugabiye. Ningabire vraiment n'ubuntu bugeretse ku bundi yangiriye. Ndamukunda gira neza. Amen. Aratuma utwenga utware gutwenga. Burya Gatiye sa hari ikintu kimwe nagomba kuvuga. Iryo jambo kera sinaritahura. Mugabo nagiye kuritahura, umuntu ukagenda kura, ukagenda abona ibibazo, ukahura n'intambara. Yesu yaravuze ngo ndabagabiye amahoro yanje, ukandi usingaba nk'uko abisi bagaba, kuko ngo amahoro isi itanga arahera, ariko amahoro umwami atanga ahora ibihe byose. Nasanga yaduhaye ikintu gikomeye. Urashobora kugira amahoro kandi hari ibiri gukikuje bitameze neza, cyasanga ni ya mahoro yatugabira. Rero nifuriza umuntu wese nukuri gusaba amahoro ya Kristo kumubamo. Amen. Kuko ntagereranya. Abigisha igihe turi no mu ndwi ya Pasika, aho twibuka Yesu ko yapfiriye ishengero. Abigishwa igihe Yesu yababwiye ngo ndabahaye amahoro yanje, amahoro yanje ndayabagabiye. Nibaza ko kiriya gihe batatahuye ikintu avutse. Ntibatahura kubera bahaye ikintu gikomeye. Urashaka kubona nk'abantu nk'intumwa zozo, iyo atabaha amahoro yiwe ntibyari kugorana, kuko baraciye mu ntambara ziteye ubwoba, ariko bagumana amahoro, bagumana ibyizigiro. Bagumana amahoro. Urabona ko nta numwe yapfuye urupfu rwiza, ariko bose bapfuye banezerewe. Amen. Urabe nk'umuntu nka Stefano bariko bamutera amabuye, akavuga ati hagarara, ati ndamubonye. Haleluya. Amen. Ati hagarara, ati ndamubonye ngo ujya arahagurutse. Akaca basabira ngo Mana ngo nukuri ndakwinginze nk'aba bantu baba bari ntibazi icyo bariko barakora. Amen. Bampaye visa yo kunyaruka ahubwo. Urumva bamuhaye lift yo kuja kubana n'umwami wiwe. Ariko udafise ayo mahoro ya Kristo ariko ari idoga, abariko baravumana, ariko baravuga ati yo ndamubonye ahubwo ni munyarutse ngenda ariko arandindiriye. Mahoro ya Kristo. Amen. Wabuze ko hayaba oni y'abasadeke za otane za n'izindi zitandukanye zirondera umutekano ntizirondera amahoro, kuko amahoro atangwa na Yesu. Nta n'uwo bashobora kutangerera ko atawo bagira. Ntushobora gutanga ikintu udafise. Ntibikunda. Oya, amahoro umutekano utangwa niyo hejuru. Amen. Cyane ko agenda akagera mu mutima agahumuriza umuntu. Hari n'igihe gishika ugasanga umuntu arababaye, arinjiriwe, bambagahura n'ibibazo biremereye by'ubuzima, kandi abantu benshi n'ubu turi kuvugana hari umuntu yabyino video
ari guca mu bihe bibabaje, ariko Yesu ku bushobozi afise aragenda mu mutima hariya agashirayo amahoro, ukabona umuntu araririmba ibibazo y'imukikuje cyane. Ivyo nabishingira intahe 100%. Amahoro Kristo atanga ni ntagereranya. Amen. Turashimiye abamaze kubana natwe mu kino kiganiro n'abakunda kubana natwe mu biganiro tugenda tubashitsa ko by'ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira ku inabukwe n'umukazana wiwe. Ni mu ngo uko imigendanire bagirana, ariko uyu munsi ndakwitanze udusengere dutangura. Uranyitanze nta kibazo. Mana yera, Mana nziza, dusubiye kuza imbere yawe ubwira kandi Mana tuzanye amashimwe yuzuye imitima yacu kuko watugiriye neza Mana. Waduhaye amahoro yawe, amahoro adashobora gutangwa n'ikintu icyo ari cyo cyose, kuko ikintu umwana w'umuntu yokubakirako cosenyuka y'amahoro akabura, ariko wowe yaduhaye ntiyigera hera na rimwe. Turabigushimira Muremyi w'ijuru n'isi. Rero kandi Mana tukwinginga ngo ubane natwe muri kiganiro tugiye kuganira kiri hagati y'inabukwe n'umukazana. Mwasabye mpemu yera umufasha mwiza twahawe ngo aturongore, ntihagire ikintu na kimwe tuvuga tutatamitswe nawe mpemu yera, tukubere umugende nawe wikorera. Urakoze kubyumvise kandi bikomeye kubidukorera, icubahiro cyose kibi cawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusenze twizeye kubyumvise. Amen. Amen, amen. Mu kibano, mu muco wacu nk'abarundi n'abarundikazi hari ikintu gikunda kuba aho iyo umusore amaze kurongora akubaka urugo, bisaba ko umwigeme ava iwabo agasanga umusore yakunze, bakubaka urugo nk'umugabo n'umugore. Kimwe mu bintu bigora cyane ababyeyi b'abagabo cyangwa ababyeyi b'abahungu ni kurekura umwana we w'umuhungu akamushyira mu biganza by'umukobwa w'umugore runaka ngo abe ari we amwitaho, amumenyere udutandukanye. Mu buryo kenshi usanga hari utubazo dukunda kuba hagati ya inabukwe n'umukazana wiwe. Mbega utwo tubazo ni nk'utuhe cyangwa dukemurwa gute? Urumva kenshi baravuga ko umwana w'umuhungu arakunda cyane, barakunda na mama we cyane. Hama kandi abana b'abakobwa nabo bariyatasha cyane kuri papa. Rero iyo umumama abonye hari umuntu aje kumutwara ikibanza yari afise hagati y'umuhungu wiwe, hari aho bimugora kwitandukanya nawe. Ugasanga rero aragira ya mpemu yo gukontorora, yo kubona umengo n'akajaruzi kakajamwo kubera hari umuntu yamutwaye ikibanza yari yokipa. Ariko byari byiza ko umuvyeyi arikura, kuko ijambo ry'Imana rirabivuga neza ngo umusore azosiga se na nyina. Urumva? Arasiga biwabo, ariko ngo abane nande n'umugore wiwe akaramata, kandi ngo bacikiki umubiri umwe. Uriko uravyumva? Rero abavyeyi bari bakwiye kuvyumva, bari bakwiye kuvyumva ko umusore amaze kurongora habaye gutandukana, pa gutandukana ngo ubibagire. Mugabo yatashuma wari ufise vya bindi wahora umuronderako, ukwiye kubireka. Sivyo? Ukwiye kubireka, hanyuma wewe nico ba wifuza gushikako ukabikorana ubwenge, ukabikorana urukundo. Ivyo rero kugira ngo ubishikeko nuko ubura umuntu yifuriza neza abo bana bawe, kuko igihe ubagiye hagati ntububakunda, kuko bituma ubabaza wa mukazana wawe. Umuhungu wawe igihe umukazana atanezerewe, n'umuhungu wawe nta mahoro ashaka kugira. Rero niba ukunda umwana wawe bahezagire, hama ugerageze kubamira ivyamwa
kugira na wa mukazana umutima wiwe wigarurire na wa muhungu ushobore kumubona byoroshe kuko hari igihe wewe ubwawe uzibira ko burya abahungu kenshi uko Imana yabaremye imitima yabo irimwo umutima w'umugabo w'umugabo canke umusore ugiramwo ivyumba byinshi hari igihe icyo aba byashaka kucugara kubera amajambo aguma ariko arumva umugore amubwira iyo aguma yumva amubwira nabi mama wiwe hari igihe yugara ugasanga umwana umuhungu yari detashije nta gishaka no kubona abiwabo abiwabo kwa mugabo igihe mama byifashemo neza avugaga create sympathy urukundo hagati y'umukazana bituma n'umuhungu amubona byoroshe kandi nivyo yifuza gushikaka kabishikako rero abamama bakwiye kugira attention cyane urekere espace abantu urekere amahoro abana niyo bahara akantu wabonye katameze neza ukamenya kugakosora mu bwenge. uvuze ico cye nibuka hari utuntu dukunda kuba iyo ubukwe bwamaze kuba bwaheze abavyeyi bakavuga ati bana nimwamara kuruhuka muzoze kuturamutsa muhira tubagabiri. Hari gihe rero umuhungu ajana umugore wiwe iwabo kwa nyina na se abagiranye iyo ukazubona mama wiwe ariwe mukazana bambe ariwe inabukwe wa mukobwa araje ngo ngo muhungu wanje ngo ko wonze ngo wabaye iki agatangura kuvuga ibintu byahise bihinduka ku muhungu imbere ya wa mukobwa. Biriya bintu nibiki? Biriya bintu ni ibintu bibi gose kuko icyo ni ikintu gishobora gukomeretsa umutima w'uyo mukobwa w'uyo mukazana biramukomeretsa kubera urumva aba yamugaye ko atazi kugabura aba yamugaye ko atazi gufata neza umugabo wiwe. Rero naho ubibona naho byo ari by'ukuri wabibonye kirazira kubivuga ahubwo ni wabuzi ni kintu akunda gufungura cyangwa hari ibintu yakunda ingene bitegura woshobora kubwira umukazana wawe mu bwenge tewe ati umunsi muzashesha twige guteka ndakwereka ati hariho akahose umugabo wawe yakunda ukabigira buhoro utamwereka ngo we ntuzi guteka umbwira ati hariho yakunda guteka gamana ati tuze tuvyige kubiteka umunsi umwe buhoro umukazana akaza yumva nezerewe ko yinabukwa agomba kumigisha ibintu. Ingene ndadusoma ijambo ry'Imana umve ingene Imana ibivuga. Yego turasoma muri Tito dusome igice cya 2 umurongo wa 3 dushikane ku murongo wa 5 haravuga ngo n'abatamakazi nyene umva bayinabukwe ubabwire bagene nkuko bibereye abera. Umuntu ari mu Imana asambura arubaka arigisha nta kritika sivyo ngo n'abatamakazi nyene ubabwire bagene nkuko bibereye abera batarementaniriza abandi. Teri urazi yuko hariho bayinabukwe barementaniriza abakazana babo akakubwira ngo urazi ngene yafashe nabi urazi ngene yangize umuhungu akaronka amaraporo mabi gusa abwira umuhungu wiwe. Ariko umukristo umumama mwiza umuvyeyi mwiza kirazira ko arementaniriza umukazana wiwe ngo arementaniriza abandi batari n'umunoho w'umuvinyu mwinshi. Urumva umunoho hariho abavyeyi bagira umunoho ni tamani yamviye urumva akamviye ubuzima umukazana wiwe abayemo akumva umenga ivyo bintu niwe bikwiye kubako akagerageza n'uburyo bwose iyo namusambuza kugira ngo ivyo vyose bize kuri we. Gende haza umumama yararaba umukazana wiwe ngo ariko ntuze we yangura isakara ariko ntuze we urumva kwisakara ntanezego no kubona umukazana we ko aberewe ariko akumva umenga ivyo bintu afise byari bikwiye. Uriko uravyumva narigeze kumva umuntu
umuhungu wiwe yarubatse inzu hanyuma aca araza nyene kuyereka mama wiwe aho kuvuga ati yo Imana ishimwe n'ukuri mwateye imbere Imana yagize neza ngo acacara mu ngo ariko nanje aho ntiwonyubakira uriko uravyumva ngo niko yamubwiye ngo ariko jewe ntiwonyubakira inzu nk'iyi urumva ntiyumva yuko ivyo bintu byari bikwiriye ko bironka umukazana byari bikwiriye kuronka nawe yarakeneye nk'ibyo mugabe ivyo sivyo inzu ngo y'umwana igususurutsa utayirayemo iyo abana bari amahoro umuvyeyi mwiza akwiye kuba amahoro akaryoherwa n'intambwe abana bagize iki bagezemwo rero ntukanohoke unohokere cyangwa akabona umukazana bamuguriye umuduga ati jeho kweka atawunguriye bafashe urugendo kweke ryatandiriye bakandi kweka atangiriye ibi urumva yasumye byinshi yabizanye mu rugo rwiwe kweka ryatansumye no umwana arafise ubundi buzima yagize hariho abavyeyi bameze gutya rero reka kunohokera urugo rw'umwana wawe uzuzwa unezererwe nuko baguwe neza kandi niwanezererwa ibyo bafise bazokunezereza bazokunezereza urumva ngo bigisha ibyiza mwumvise mwe nakubariya nti ari n'akantu ubona ukeneye kumwigisha kagire nk'uko umengo ni kari kantu ugira umwigisha nk'umuvyeyi ubwa ntugakore uriko uramusuzugura umwereka ko watacashoboye uriko uravyumva ariko ubimwigishanye ubugwaneza ati uzoze twige guteka iki niki umugabo wawe yaragikunda ndakwereke amaingredient nashiramwo kugira bimuryohere ivyo umugore atari umugore w'umwana mubi yo bifata ibisanzwe urumva ngo kugira ngo batoze abagore bakiri bato ubwenge bwo gukunda abagabo babo n'abana babo umuvyeyi mwiza amenya gutoza indero nziza umwana we mukazana we n'umwana wawe cyane mukanaganira ukamupartaja experience ukamufata nk'umwana wawe ntumufate nk'umunyamahanga kuko umufashe nk'umunyamahanga nawe arakugira umunyamahanga kandi ni wowe ubabara kuko akubuza kubonana n'umwana wawe akupriva abuzukuru bawe kandi burya umuvyeyi akunda abuzukuru biwe aba yifuza kubakira aba yifuza kubabona mugabe igihe udakunda nyine n'abana barakwanga kuko ntubuzi n'amajambo umukazana ariko abwira abana biwe kandi iyo uri umuntu adakunda mama wabo barabibona barabibona barabona imigenderanire barabona ingene muvugana barabona ingene mutwenga muri hamwe barabona ingene musabikanya musangira barabibona igihe rero atatashima ihari navyo barabibona rero urumva udakunze umukazana uba wiyanse urumva ngo no kwitonda no kwirinda ubweruzi no kubaka ingo zabo no kuba inda nziza urumva igihe wewe umwamira ivyamwe yifuza kumera nkawe sivyo yifuza kumera nkawe mbega urazi ko ega burya urugo nasanze umuntu asaza yiga kandi wigira kubo mu bana wigira ku abavyeyi wigira ku babanyi wigira ku bana rero igihe akubona mw'ivyiza nawe yifuza gukora ivyo vyiza nigeze kukivuga sindi ko ari kuri hori kanani nakivuze hariho umuvyeyi afise abakazana aranduta yego ariko hari ikintu namwigiye ngena akunda abakazana biwe arakunda abakazana biwe ugasanga ni wa muntu abiyumvira ko akakubwira utuntu twanaka akaba yateguye udukazo twabo yateguye utwabuzukuru ukabona vraiment wafise urukundo afise gushaka kubanezereza none uwo mukazana banejereje gutyo azoreka kukunezereza abo buzukuru bawe unezereza gutyo bazoreka kukunezereza nawe
ba mama ni ukuri bavyeyi mwige kubiba. Uyu mu mama yaragize anniversaire, subira kumwigira ko ikindi kintu, nta muntu n'umwe yaraho n'umwe, kandi ntibari bake, atari afise ijambo ryiza ariko aramuvugako, kandi ijambo ryose ryagaruka rivuga ngo igapo yiwe. Bose baba bakuze baba ba jeune bose yama bagemurira, ukaje ubona umushoferi arazanye igapo, umushoferi yazanye igapo, umushoferi yazanye igapo, umva abantu bose baraho, bose baraho kandi bari benshi, bose barabuze igapo yajana mu mihana. Numva ndize rero abakuze bigishe abakiri bato gukora ibyiza, none wabikorera abandi bantu bo hirya, umva abakazana bari gute. Twige gukora neza. Ugiye iwe arantwenga akaca kubona ko aragutekerera utuntu, akagutekerera. N'umuvyeyi mwiza iraca yiyumva, kandi ndamukunda, sindamubabwira mugabo ndamukunda. N'umuvyeyi mwiza agira neza cyane, n'umuntu aranda amaservice abantu, n'umuntu anezereze kugirira neza abantu, n'umuvyeyi. Uwo muntu ngize amatsiko yo kuyamumenya. Oya ntawe nzokubwira. Uriko uravyumva, urumva ngo no kwitonda no kwirinda ubweruzi no kubaka ingo zabo no kuba inda nziza, nicyo twako turavuga ngo bagamburukire abagabo babo. Urumva erega inyifato yawe ingene nawe ushobora kuba ufata umushinga ntaye wawe, vyigisha bakazana bawe. Umwubaha, umufata neza, muganira neza, bituma bakwigirako. Mugabo gihe uri inyeruzi, utukana, tubaha, nawe uba uriko bigisha nabi. Urumva bagamburukira abagabo babo kugira ngo ijambo ry'Imana ntirigire iki, ntiritu. Amen. Murazi ko hariho abavyeyi batuma Imana isuzugurwa n'abakijijwe, ugasanga n'abavyeyi babi, ugasanga n'abamama babi, bafata n'aba bakazana babo, bigatuma ijambo ry'Imana rituka. Ariko umuvyeyi mwiza, Imana iyo akora ibyiza Imana irashima. Sinzi rero ko ndakwishyuye. Munyishyuye neza cyane, ariko ngiye kubaza utubazo nka tubiri mbere ko duhava turangiza ikiganiro. Tuzura bakanya noneho tuvuge ku mukazana nawe, kuko twavuze kuri iyi nabukwe. Ariko mukazana ntitwumwibagira, nawe nyine arafise ibyo muvuga ko nawe, ko nawe nyine arafise icyo asabwa, kuko n'abakazana hariho babi bananirwa bremifato. Mu buryo inabukwe yifata rimwe na rimwe buraterwa n'umuhungu wiwe. Reka mvuge mu buryo cyangwa ubucuti yari afitanye n'umuhungu wiwe. Hari igihe usanga umuhungu wiwe yagiye kubaka, bari bafitanye ubucuti cyane na nyina, cyane ariwe muntu yagisha inama, ariwe yamuhanura, akamubwira mwana ifata gutya, igira uku nuku nuku. Hanyuma bamaze kubaka, urabona abakenyezi bakunda attention cyane, bakunda kwitabwaho, kubona ko umugabo ari uwiwe, hama akabona wa muhungu yakomeje ya mico. Nabo nyirumva bimwe byatewe n'ukuntu mama we aguma murondera, bwa bucuti babifitanye. Ni kuvuga ntiyavuye kwa nyina nubwo yubatse. Ico gihe abakenyezi badukurikiranye, bayinabukwe badukurikiranye, bari bafitanye ubucuti cyane n'abahungu babo. Ni gute batazoza gusambura urugo rw'umuhungu wiwe n'umukazana wiwe? Urahazi iminsi yose imbere yo gukora ikintu banza wishire mu kibanza ciwe. Mbe wewe wo gukorera nk'ivyo wo kumva gute? Ukabona umugabo wawe, ndazi ko ari abavyeyi, ni naco gituma navuze nti niyo haba hariho na hopa umwana wawe yakunda, yigisha umukazana wawe mu bugwa neza, uko hariho abavyeyi bashaka kumagaburira abana babo.
hariho abavyeyi bashaka kuza gukontorora ubuzima bwo mu nzu z'abana babo. Ibyo bintu n'amakosa akomeye. Wiyumvira umukobwa wawe bariko bamukorera ibintu nk'ibyo, kuko uwo mwana nawe arafise abavyeyi bamukunda, arafise aho yavuye, arafise umutima ukomereka nk'uko umutima wawe ushobora gukomereka canke umwana wawe ushobora gukomereka. Niyo hoba hari n'ikintu ugomba kumwigira, ugomba kumukeburako, gira ubwenge ngene ico kintu gikora. Ntugikore umwereka ko wamusuzuguye cyangwa wamweretse ko udashoboye. Hama ikindi naco, iyumvire wewe ingene woza gufata umuhungu wawe ngo umukoresha ibyo ushaka, umusaba ibyo ugomba. Iyumvire uwo mutima uwo mukazana wawe ngene umerego. Rero ico kintu ndagihanura abavyeyi, gira kigoro, ureke abana bubaka, ureke umuhungu wawe umenye ngo waramusohoye. Kandi ijambo ry'Imana nabikubwiye ko rivuga neza ko umusore asiga, kandi n'umuhungu yumve yuko adetse kumayimatanije n'abavyeyi. Ari n'impanuro akeneye ku bavyeyi, nibajane bombi. N'umuhungu bajane, niyo bari n'impanuro akeneye gusaba abavyeyi, baze basabire hamwe. Kuko hari igihe n'ukuri umukobwa yibona umengana mu étranger, n'umunyamahanga araho hantu, ariko mu mwentegre. Ni byiza kwentegra umwana uyu mukazana, kandi umaze kumwentegra akabona ari mu muryango aranezerwa, ntaca atona bakorera. Mugaye igihe mwamufashe nk'umunyamahanga arababara, kandi nawe atagerageza kwidefanda. Rero mama uri kuranyumva, wimatanije n'umuhungu wawe, murekure yubake. Kandi nagira ndakubwire ngo ntunamukunda, nico natanguriyeko, ntumukunda, kuko usanga mu rugo habamwe intambara, ndetse habamwe no guhishanya, kuko avuga ati mbega ninamubwira byose ntacashira nyina, ntacaja kubwira nyina, canke uburyo ni bwa buhari, kandi nyegeze ko aba bantu ndabona nta kintu kirimo. Bituma haba ubwizigwa bugatangura gutangura, kandi bivuye kuri mama agomba kwiyatasha cyane ku muhungu wiwe. Rero ni waba ukunda umwana wawe, murekure abane n'umudamu wiwe. Nihaba hari n'ikosa wabonye, ari ryo ubona ashobora guhanurira, bahanurire hamwe. Yego, ubafate nk'abana bose. Ubafate nk'abana bose, kuko n'umukazana tuzokivuga ko igihe ukoze amakosa, mama munyoko bukora afise uburenganzira. Imana irabimwemerera, kuko nawe n'umuvyeyi arafise uburenganzira bwo kuguhanura. Mugabo kaguhanura nk'umwana wiwe, ntaguhanure nk'umuntu w'umunyamahanga. Rero bavyeyi, n'ukuri reka abana banyu bubake. Ikintu cyose ugikore nk'uko uri kugukorera umukobwa wawe. Kuko hariho abantu banenga kugira ngo basuzugura umuntu. Nico wamubonye ko uwo muhamagara atari ikintu ubona wovugira hamwe n'umugabo, ukamuhamagara ati mwana wanje iki kintu uragikora kugira ngo gutya ntibibereye. Ndamwe akabona ko umuhanuranye umutima w'urukundo w'ubuvyeyi yovyakira. Mugabo kenshi usanga babikora nabi, hari n'akwararaza, hari n'agira iki, ariko si byiza. Nk'umuvyeyi, umukazana wawe n'umwana, mufate nk'umwana. Nawe yarafise abavyeyi bamukunda, nawe umuha urukundo. Murakoze cyane, mutanze impano zikomeye kandi nziza. Ndabizi neza ko abayinabukwe bafise abakazana hari ikintu bungutse. Hari umuntu cyane twigira ko muri Bibiliya ni Naomi, ko bakazana biwe babiri yabwiye ngo bakobwa banje, ntibabwiye ngo mwe, yabwiye bakobwa banje. Bica bituma bumva ko nyine arabiwe, kumva ngo bakobwa banje ni ikintu kinini. Yego, ni ijambo ryiza, ijambo ryiza vraiment ni nk'amazi ngo afutse, ariko aratemba mu mutima unyotewe. Rero ijambo ribi ryose rirakomeretsa, ariko ijambo ryiza riri mu mutima.
rero nukuri abavyeyi mwige kuvuga amajambo meza mbere abakazana banyu hama kandi mubakunde nimwabakunda bizotuma nabo babakunda kandi babakundishe n'abantu ariko tuvuze ivyo mbere yuko turangiza ntitwokwirengagiza ko hariho abaronka bakazana batari bipfutse bivuye ku bahungu babo batujye mu kazana nubwo yamuzanye napfuye gukwegera ko sinabishaka uwo inabokwe nawe araza kwifata gute yiforce amukunde ku nguvu ni gute atazoza gusambura urwo rugo kandi rwo aramaze kubakwa urazi Gatieri nkunda kuvuga ico kintu umuvyeyi wese ahava akagera yifuriza ivyiza umwana wiwe kiretse igipfu nico cifuza ibibi mugabo umuntu umuvyeyi mwiza yifuriza ivyiza umwana wiwe rero niyaba uwo mwana yamaze kwiyangaje iga gukunda uyo mukazana iga kumwegera iga kumwamira ivyama kuko byoshoboka nuko wewe umuhindura kubera uyo mutima w'urukundo uri kuramwereka jewe nukuri haraho je bibimbabaza ugasanga nk'umuvyeyi arakubwiye ngo jewe sinzopfa ndamwakiriye none gute utamwakira kandi umwana yamaze kumuzana ngo satani yatoye ibuye ateye abo bana wewe ucitora 50 abari yubatera kandi ubutije amaboko satani kugira ngo abasambure ubutije amaboko satani kugira ngo basambure byamaze kuba kuko nabivuze umuntu wese yifuza ibyiza ku mwana wiwe akavuga ati noronka umukobwa w'umupfasoni noronka umukobwa yarezwe neza noronka umukobwa yize amashuri neza noronka ibyo twese turavyifuza mugabo si misi yose turonka ibyo twifuza ariko yamaze kuza begera batera intege mbega urazi ko hari umuntu kubera amajambo meza uri kuramubwira amuduza akamugira igitangaza amuduza akamushikana hariya ariko igihe uguma umurunika ko amajambo mabi igihe umwanka noneho hakaba mubi gusumba uko yari ari inshuro ijana rero abavyeyi nukuri ndababwiye reka byabaye bireke senga Imana ahubwo kuko burya nta muntu numwe abaho kwisi Imana yaremye adafise ikintu ciza muri nta numwe abaho umuntu wese arafise itarani Imana yamuhaye nziza ituma ashobora kuvamwo ikintu kizima rero rondera ico kintu ciza ukiduze nta muntu numwe abaho mubi uruhebwa kandi ni ako kagesa abafise niyo ngorane abafise wowe ubishatse woshobora kuyihingura ukagenda umuhingura none bangahe twabona bari babi ariko impereza ukabona babaye abantu beza nuko rero kirazira nk'umuvyeyi gufasha umwansi kwica abana bawe umuvyeyi mwiza ibyabaye aregera akavuga ati bane banje byarabaye ntangorane ariko turashaka kubaka ibintu bizima reka twegerane reka dufashanye ukamwegera ukamushiramwe imico myiza usanga ibintu bigenze neza kuko Imana irakunda umutima w'urukundo umutima uciye bugufi umutima wifuza neza turabashimiye cyane mutugarije ibintu bikomeye turabizi bizofasha inabukwe cyane gufasha kuba hafi ingo z'abana babo nibo babone nkaho mengana intarutsi umuhungu we yarasohotse ntakimwegeza ntakibona ko ari uwiwe ariko yumve ko yakiriye uwundi mwana mushasha mu bana biwe akwiye kwentegra ari we mukazana tubashimiye ku mpanuro nziza mumaze gutanga Imana ibahezagire cyane amen hariho kandi agomba kuvuga ngomba guhanura ababyeyi kandi nasanze ari akantu gakomeye
nk'abavyeyi murakwiye gukeya nk'umunsi uba wa famiye, ugatumira abakazana bawe, ugatumira abuzukuru, naho woba watetse wacumvye akagari, bose bafise uburyo bwo gutegura ibintu bikomeye, ugaba wacumvye ako kagari watetse n'uduharage wadutsemwo uturengarenga, ubabwira uti bane banje nimuze dusangire. Gusangira bigira imbaraga, gusangira bigira ubushobozi, hakaba umunsi mudedi ya famiye, bituma naba bakazana hari ikintu gihinduka muri bo, bakavuga ati kameme dufise umumami mwiza dukunda. Kandi nabo bashobora no kuja barazana n'ibintu mukabihuriza hamwe. Donc rero nukuri ndasaba abavyeyi mugerageze murondere cadre yo guhuriramwo n'abana kugira ngo mupartage, bituma urukundo rukomera. Uvuze ico kintu nibuka uburyo ivyo bintu bifise inkomezi. Uzi ko ivyo bintu biko bigenda bihera mu bantu b'Imana no mu miryango, ariko n'amakosa mu buryo batagifata umwanya ngo bicare baganire batavuga ibintu binini, bavuga ibisanzwe mugabo bagatwega bagaterana intege. Bijya bintu birakomeza cyane, birakomeye kandi byubaka ingo. Burya udurabe n'aba businessman, abantu bakomeye kenshi bavugira buri kintu bariko barafungura. Wow. Kandi umuntu mwasangiye ashaka kukwibagira. Rero abavyeyi n'ukuri ndakibasabye muze muragikora mu miryango. Nibisaba birebire, nibisaba birebire. Muzosanga urukundo rugenda rurongerekana, ubumwe bugenda burongerekana, kuko uko umwe aja hari undi akaja hariya bituma mutana. Mugabo mama ntaje aravogera, yego uje uravogera abana, ariko abana abaribo baza kukuvogera iwawe. Numva ariko icyo kintu nagomba kuvuga. Wow, murakoze cyane. Ba mama bakiriye. Ubukurikira tuzogana noneho mu tubarire kuba abakazana nabo. Ego tuzobabwira nabo kuko nabo barakeneye inyifato ituma nabayina bukwe babakunda. Ego. Wow. Twavuze ko bayina bukwe babakiriye abandi bavye babakiriye abandi bana kandi n'umugisha. Twavuze mugabe byo barinze bakwiye kwirinda ariyo ma devoir. Twavuze n'amadroit yabo. Ndabizi ko bungutse. Reka turangize dusenga Imana. Ubone wewe usenga. Reka senga Imana. Sawa. Mwami Yesu turagushima kubw'imbabazi n'urukundo rwawe, tugushimiye ko waje gukiza no kurondera icyazimiye. Icyazimiye hatakara ubugingo, bituma n'ingo zisambuka, bituma n'igihugu kugira ingorane, ariko waje kurondera ico cyazimiye kugira ngo ingo zubakwe, imiryango yubakwe, n'ishengero ryubakwe. Niyo mpamvu uyu munsi watwemeye gukora kino kiganiro, turasengeye bayina bukwe kugira ngo ukomeze kubaho ubwenge bwo gushobora gufasha abakazana babo mu buryo butuma batabafata nk'abanyamahanga, ariko bakabafata nk'abana bungutse. Turasabye ngo kino kiganiro kize gishike ku bukeneye ko gishika ko bibatere kumenya ko bakwiye kwifata mwami. Turasengeye ino televiziyo Holy Canaan TV uyihezagire, ibikorwa bikoreka ko turabisengeye. Dusengeye abantu bakurikirana bino biganiro mwami, hirya yuko bashobora kubiraba bikabahezagira, ariko bandikiye no kuzubaho ubugingo budashira. Byose birashoboka kuko niwe bitunganya mwami. Buri muntu wese afata umwanya kumviza bino biganiro bize bihindura ubuzima bwiwe, bize mutere kuba ku muryango, bize bitume mwami abo umugisha muri societe, bitume ari uwo kuba umumaro mu ishengero, n'igihe nicagera uzomuhe n'ijuru. Tugushime ko abanye natwe mu kino kiganiro, twizeye no kubira imbere mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Amen. Yesu aguhe umugisha. Amen. Ahezagire n'abakunzi ba Holy Canaan TV. Amen. Amen. Dukunda kutababwira kenshi ngo bagire subscribe, ariko turabizi ko iyo umuntu yahezagiwe yumva bimuzamo. Ego vraiment nibagire sabone turabikeneye. Na like. Bye bye, ciao ciao.